Integekanyagihe y'iki kiringo c'agatasi c'umwaka w'ibihumbi 2020. Iyi ntegekanyagihe yerekana ingene ikirere kizoba kimeze muri kino kiringo c'agatasi kuri uno mwaka w'ibihumbi 2020 kuvyerekeye cane imvura n'ubushuhe. Kubera ihindagurika ry'ikirere n'ibihe rifise ingaruka mbi ku bisata bimwe bimwe na cane igisata c'uburimyi n'ubworozi, amazi n'ibidukikije, amasoko ntanganguvu, inyubako zitandukanye, amagara y'abantu. Iyo ntegekanyagihe irafasha inzego za leta cane amashirahamwe atandukanye mu gufata ingingo zibereye mu gutunganya imirimo ya misi yose no gukingira abenegihugu n'ivyabo, tutibagiye ibikorwa vyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Uko ikirere gitegekanijwe muri kino kiringo c'agatasi c'umwaka w'ibihumbi 2020 ku rwego rw'akarere, muri rusangi amezi ya Nyakanga gushika muri Kigarama ni gihe ibihugu nka vyose vyo muri kano karere bironka imvura nyinshi. Mugabo no mwaka hategekanijwe ko igice kinini kizoronka imvura nke ufatiye ku rugero yahorirwako muri kino kiringo c'agatasi. Hategekanijwe kandi ko imvura izotasura itevye dufatiye uko yahora itasura, dufatiye ku mwaka w'igihumbi 1981 gushika umwaka w'ibihumbi 2010 nkuko babibabwiye yuko ari umwaka wifatirako mu gutora kimwe bita la normale. Hategekanijwe kandi ko imvura ishobora gutasura kare nkuko bitamenyerewe na cane mu manuko bwa Uganda n'u Rwanda n'uburengero bwa Kenya na Sudani y'ubumanuko n'igice ca Ethiopia. Hategekanijwe kandi ko urugero rw'ubushuhe ruzoba ruri hejuru y'urugero rwari rumenyerewe muri kino gihe c'agatasi. Ku bijanye n'integekanyagihe yo ngaha mu Burundi, hategekanijwe ko mu ntara kama zikurikira: Mugamba, Imbo na Buyenzi, aho twafashe cane ivyo twita region climatique, kuko dusanga region climatique zidahuye neza na neza najya ama region naturelle bakunda gukoresha. Twe dufatira ku rugero runini na cane nk'igi Mugamba haba harimwo igisata ca Bututsi, haba harimwo mu migwa, ivyo byose tuba twabifatiye hamwe. Ico gice rero ca Mugamba, Imbo, Buyenzi, Bututsi, igice ca Kirimiro na cane nk'uko mwabibonye igice cegereye Mugamba n'igice ca Kumoso, hategekanijwe ko hazogwa imvura yegereye urugero yari isanzwe igwako muri kino kiringo c'agatasi. Aho nk'uko babibabwiye mu byumve neza, imvura iriho mugabo urugero niko rwagabanutse gatoyi dufatiye uko kino kiringo cyategeza kuronka imvura muri rusange, tubifashe muri rusange, mugabo imvura izobiriho. Ahasigaye hitezwe imvura iri munsi y'urugero yari isanzwe igwako muri kino kiringo c'agatasi. Naho nyene murumva yuko igabanuka gatoyi dufatiye ku rugero yategerezwa kugwako. Ku vyerekeye intango bwite y'agatasi, ibyo twita umutasuro w'imvura, bababwiye ivyo turaba kugira tuvuge yuko itasura rigeze. Hategekanije yuko imvura izotasura nyezina hagati y'imisi 10 ya mbere n'imisi 20 y'ukwezi kwa Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020 mu ntara kama za Mugamba, Buyenzi na Bugesera. Ahasigaye imvura izotasura hagati y'imisi 20 n'imisi 30 y'ukwezi kwa Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020. Ku vyerekeye guhera kwa gatasi, integekanyagihe yerekana ko kazorangira hagati y'imisi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Kigarama n'intango y'ukwezi kwa Nzero, ariyo mu misi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Nzero mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu ntara kama nka zose z'u Burundi. Mu gusozera
twomenyesha ko ikigo ijebu kizoguma kibamenyesha ibizoza birahinduka kuri iyi ntegekanyagihe tubashikirije. Murakoze.